uno musi nagomba twige inkuru y'ikinyamasyo. Muti kinyamasyo vyagenze gutega wampaye inka. Ivyo muravyirabira vyose, ariko reka mbanze mvuga ikintu. Ibintu vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi ntawo bishira kure y'umugambwe CNDD-FDD. Iyo abarongozi ba CNDD-FDD batikumira ko vyose ngo bikumire ku butunzi bw'igihugu bakabukoresha ivyo batategerezwa kubukoresha, igihugu c'u Burundi ubu kiba ari paradizo ya Afrika. Mushobora kuvuga muti uno musi ho urarenza karimbi. Oya, reka mwumvirize izi ntahe zikomeye nabateguriye z'aba CNDD-FDD nyene bashikiriza. Intahe zerekana yuko abarundi bamerewe nabi kubera abategetsi ba CNDD-FDD. Izo ntahe muzumvirizanye ubwitonzi, turaheza tubandanye. Mwarariye mwaranezerewe, nibaza yuko ubu mutagirwara kwashe tugarukana ibintu ku murongo. Nari mwahimvye ntuzewe miliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari, ntimwahimvye aho muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na setani ntibahaga. Nti abarundi bagowe bakiri ku mwanya tutararungine tubagarukira, kuko ikibazo c'abategetsi uyu munsi sico kugarukira, sico kwitaho ujya bita nako barabahinduye n'amazina, ujya bita umwene gihugu. Oya, nico kwitaho ubuzima bwabo. Ce n'est pas un pouvoir pour servir, c'est un pouvoir pour avoir. Ivyabaye byose ntimuze murondere n'abantu twebwe twitwa indongozi turi babi, nitwigishanye tubwirane igihugu icarico. Maze iminsi ndiko ngenda mu ntara ugasanga buramatari niwe wa mbere ari mu basuka. Iyo ntara yotera imbere gute? Musitaneri niwe musuma wande bagize fraude ahubwo na WhatsApp. Yundi mutego dufise kubera twari bagiye igihugu, dutangura gufata ivy'igihugu tubigira ivyacu. Indongozi ikonona itunga rusangi. Ariho abarundi bagiye gukorana n'abanyamahanga baraza basinyiranira amasezerano yo kwiba ubutunzi bw'igihugu. Keneye gukorera ahantu heza, mugamuhejeje kwiba miliyari 5 zokubatsa ahandi gukorera. None muheze kuyiba muyashira mu mifuko yanyu, muca muvuga ngo igihugu nikibahe kiyakura he ko yararya nyene. Abantu baratunyuye, genda maramaye nk'userukira igihugu kubona miliyari 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza. Biniba barivye n'uyu munsi abarundarundanya bariko bararundarundanya. Iyo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka, haraje daimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu. Ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire. Ivyo mwavyumvise. Reka rero ndabahe kaminuza akanyuma kugira ngo dutangure icigwa c'uno musi. Bakumye bango uyu mugambwe rero tworeka no kwita umugambwe tukawita igihugu. CNDD-FDD no Burundi. Ati bagumye abanga ubu duhindure mbere umugambwe CNDD-FDD no Burundi. CNDD-FDD n'abarundi bose abariko tuwita yabisubiyemo kabiri. Atu rero tugeze ku rwego rw'uko CNDD-FDD yitwa Burundi. Nukuvuga ngo ubu CNDD-FDD yitwa abarundi bose. Voilà. Reka rero dutangure ya nkuru ya ca kinyamasyo, turabe ingene ikinyamasyo vyakigendeye. Reka turabe ingene ikinyamasyo cagize agisida wampaye inka. Basha agisida ziramaho ubona. Ariko rero kuri iyi nkuru y'ikinyamasyo mumbabarire jewe simvuga meshi, hariho umuntu yayitera neza. Reka mfume mbumu moderatere ndenyegeza wampaye inka. Nagomba rero mwumvirizanye ubwitonzi perezida w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ariko aratera inkuru y'ikinyamasyo. Okay, mubanga amatwi. Hariho umugani nkoranja ese nariko mubuzi muganda wice urenga ntawo ngari mubuzi ikinyamasyo Toroti uwo mugani mu Cyongereza uri no mu Gifaransa uri hose
mugabo niho uca umenya icyo ari cyo leta. urumva mwebwe uno munsi ntimwari muzi icyo ari cyo leta mugomba muyimenye. Inyoni yashimye inkumi ku nkuba, irayishima barashimana, baremezanya ko bagiye kubakana. inyoni iremanga ko igiye kuba umukwe w'inkuba. basha mana yanje. Inyoni ikirazira abwira abavyeyi iti jewe nagomwe umugeni, nawe nagomba muje kunsabira umugeni. Inyoni ziti ku nkuba turahazi, utariyeroka nturonka umugeni. izo nyoni ziti turazi ko ku nkuba utazi guhinyanyura ijambo ga wampaye inka ntaco watora. Kuryo basigaye bakota abantu baja kuvuga ijambo rya Dode. Yo barakota kwe ivyo kera ntivyaba. atugacomoka nko mu buyenzi ukabwira Haridi uti nguje kunsigaturira ijambo aha ni danje. Ntivyabaho ubu barakota. Umuntu aja kuvuga ijambo atazi na sokuru, atazi n'umuryango uvukamo. Baza ngo mwe muri bande ngo twumve ko atagishikira gisaza bagiye kurongora. Akatangura kubaza ngo mbe burya muri umuryango. Nawe inyoni zagiye rero zikabona ziti nawe muri twebwe n'iyi ireroka zirabura. Inyoni yovuga ijambo ku nkuba niho zaziti dukote, zica zizumvikana ko ikikoko cariyeroka cari ikinyamasyo. murumva yuko umugabo yitwara neza mu kuvuga ijambo yari Mutama Kinyamasyo. Ico kinyamasyo rero kiraza rero bashe ndababwire ati nivyo jewe ijambo nzorivuga, mugabo rero murabona sinshobora gushika ku nkuba nta mababa afise. Twebwe amababa turayafise. Urumva iyo abantu bicaye hamwe solution ziba zihari. umviriza ku bantu agafaransa katugora bukebuke aravuze ati iyo abantu bicaye hamwe baba bafise solution gisigura ngo baba bafise inyishu z'ibibazo. aka kantu mu gace k'umurongo na kantu k'ubwenge vyumvikana yuko ingorane zituremeye, ingorane zose dufise mu Burundi twicaye hamwe twova ngaho dutoye inyishu. suko tubandanye. Inyoni yose cifata ibaba iryubi ihomekako, yose bahomekako. Ikinyamasyo gica kigira ibibaba binini byinshi gose binini. Urumva inyoni zose izo nyoni imwe imwe yose yacigendera hibaba ikinyamasyo ca kinyamasyo. basha gica kiba kinini ya kiragara. imwe yose yashizeko gica kiba umwami w'inyoni. murumva za nyoni zacizeye zigicumita y'amababa ziti basha Mesiye Kinyamasyo aradukorera ibitangaza n'ukuri no musi. Kiti sawa. Rero kugira ugende haya ku nkuba umuntu wese abafise izina ry'ubuhizi. None rero inyoni yose muri delegation tuzocana twese imwe yose nitora izina ryayo. Imwe iratora izina, iyindi gatora, iyindi gatora, iyindi gatora. Hagira rero ikinyamasyo nanje rengera nto tije nitwa Vutus. aka kantu mukumvirize wampaye inka. ba bantu banje hariya muri izi noneho reka ndakabasigurire. Vutuse nukuvuga ngo cavuze ngo nitwa mwese, jewe nitwa mwese. Voilà. Giti ubu jewe mbere nimunyite mwese. aka kantu aha muragatahuye. aha nivyo novyemeza ko mugatahuye. Nitwa Vutus. Ati ni sawa rero yagenze neza. Ziraguruka rero ziragiye gusaba umugeni ku nkuba. Aricarika. Uvuga ijambo niwe yicara imbere? Niwe chef de delegation? Mesiye Kinyamasyo yari uw'imbere. Niwe za nyoni zari zarumikanye ijambo ziti duserukire. Kandi noneho urumva ko caboneka ko ari cambi. Kinyamasyo aricarika ngaho imbere. Hanyuma rero batangura kuzimana. Hajya nana hamwe bahora bazana umutuntu nzeye ibyo baza kuzimana. Urazi ko acavuga ngo baza muhagarare ngaho tubaze dusenge. Siko bakira. Abakobwa bagaca bahagarara.
nace cacevuga ngo baza muri ndi ngo sase purki umviriza aka kantu murakumvise gaba mpaye inka ngo sase puruki mu rurimi kavukire bisigura ngo ivyo ni vyande se pour vous tous ni sawa sana rero baravuga ngo ni vya vutuse ako gasirino ka vutuse murazi yuko ari kinyamasyo ca kinyamasyo giti erega ni vy'iwanje nimwegereze ngaha ndakwereke se pour vous tous sana charanzana arunda imbere y'ikinyamasyo bararunze imbere ya kinyamasyo mwiyumvire ibiribwa canke ivyo kurya vyari kuribwa na za nyoni zose bashira imbere ya kinyamasyo hanyuma gica kugira inyoni ati burya rero imigenzo ngaha batangura guha chef de délégation mwumvise ko c'est pour vous tous jewe gica kiregera ko kirarya murumva ca kinyamasyo cakoresheje ikinyoma kibesha za nyoni giti ibi ni ivy'iwanje gusa vyaba inyoni navyo wamengo ni bijuju biremera ku nkuba naho ati inyoni zifise iyindi mico habanza kurya chef de délégation akaza guha abandi abanje kurya ahejeje urumva zaba inyoni zirindiriye ko ku nkuba babanza guha chef de délégation inyoni ziri passion zirarindiriye ko zizimana murumva bamwe bagabura bari bazi yuko ivyo batanze bishikira za nyoni kumbure ari uvuga ijambo abanje gufungura hanyuma agaca ziha za nyoni nazo zitega yuko bamwe batanga ibifungurwa baza n'ibindi wampaye inka baba hari iwabo n'inkuba nabo bati nyoni bwawe zishatse baza kureka chef akabanza agafungura kumbe kirarya hasigaye amagufa Mesi ya kinyamasyo yarariye arasubira ararya asigaza iki asigaza amagufa gusa kinyamasyo ntiyakunda inda ngo asigaze mana yanje tukabundi ntibabahaye kwe namwe nimwakira amagufa nta kundi kinyamasyo ati bwa bundi bamwe bazimanaga nani ntibabibutse ati akira namwe mbasi muceko murabe yuko mwopfuma mumira n'amate ati sha abantu bazimanye n'abamenja n'ukuri kugira ngo babime ibifungurwa yewe sha kinyamasyo inyoni zisha zirashavura za nyoni zibonye ataco zirose zahavuye zirungurirwa zirashavura ziti wapindake nta muntu twagendanye zishavuye ntaco nawe turaguhana imwe cikura ko ryaba bajyaye yindi ryaryubi zica zigurukira ikura kuguruka isigara kitagira ibaba kiza kuhamanuka gute none za nyoni zose kuko zari zagihaye yamababa zica zirakurako zica zirigira ziti turabonye ko twihenze ku kinyamasyo ziti n'umwana tuzosiga inyamanza icibwira iti je sinokugira ivyo abandi bakugize reka nkwereke ndakorohereza nyene zakumanuka urabona umuntu ukigira amababa reka ngende hariya hasi duce dushiraho ibintu vyoroshe biri mbakibimatera ivyatsi aturaza kuraba hariya mu rugo iwawe uza kubona amavayeje abantu baguma basohoka binjira bazoba bariko barabishiraho ubonye atamuvuma bahagaritse ucukoroka uza kugwa ku vyoroshe gaca karamanuka eti mugira mutegwe n'umwasi zana ibintu byose vy'ibisuti vy'ibisongoye iribuye murunde ngaha mu rugo umwasi agiraze inyamanza nayo nyene n'umuti w'amenyo basha yaragikoreye ikibi ndakurahiye yaragize iti ikibi ikinyamasyo cadukoreye reka mbwire bagenzanje bashireho ibisongoye gipfume kibwanjagurika kikaguma kiri hejuru kikubona gusa amavayeje coco kiri hejuru caguma ciyumvira giti basha uyu mutipe nawe nyene yagiye kuntegurira tere imeze neza giti akarere karapanze wampaye inka mbega mwe muriko muranyumviriza akarere karapanze ngaho iwanyu kibona barahejeje kica kirakoroka basha ngo kigira giti aha rero jewe kinyamasyo ngomba ntibuke bwa muparakomando
kiba kiratibutse kitagira n'umutaka ciyumvira yuko akarere gapanze kica kiramenagurika rya rero mubona bijya bikokiye bigumye n'inkovu gishitse hasi casanze akarere kadapanze wampaye inka kiba kiramenaguritse kirasanzara kuko vya binyoni vyari vyagihinyuye ko ari kibeshi ko ari gikunzi c'inda vyari vyahinyuye ko kigenzwa n'inda yaco gusa urumva rero erega abantu bakumbagaye n'agatwengo wampaye inka bati noneho perezida wacu arabaye komediye basha leta ico bita leta urumva umwenegihugu wese yafashe ingufu ziwe araziha iyo leta twita mvyeyi ni ukuvuga ico ibatunganiriza bose iyaba ari je navuze uyu mugani iki kibazo nico nari kubabaza ubwa nyuma nkababaza nti none ivyo binyoni mwibaza ko vyari vyinde ico kinyamasyo coco mwibaza ko ari inde Imana ishimwe rero ko nyene icubahiro avuze yuko ivyo binyoni vyari abanyagihugu ico kinyamasyo naco akaba ari leta aka kantu mwagatahuye ga yemwe iyo rero uwo muntu iyo leta idakoreye abenegihugu ntihajya aho caba imvururu mu gihugu sesa iyo leta itari kwirakorera neza abanyagihugu ivyabo vyose abategetsi bakabirengerako bakavyigarurira abanyagihugu karaheza kakabajamwo kakabahimbukiramwo none bariko babaho nabi kandi bategerezwa kubaho neza ntimwumva yuko baba bari mukuri abantu baca bagumuka abenegihugu nabo rero bakugumuka ntibazi ntabwo ni revolution urumva iyo uguma ubacura bufuni na buhoro ukaguma ubatwara utwabo bagatuntura impera n'imperuka ivyabo urabibona basha hari aho wiyumvira yuko akarere gapanze mugabo bariko barategura ibisongoye kubera kuguhinyura kandi nk'ivyo abantu burya b'indongozi mbene ivyo nizo bakwiye kumenya icyo gihe rero urumva umwe wese aca atwara ryaba bagiye ati mu gihe rero bigenze uko umwe wese aca asubira kuri ryaba bagiwe wampaye inka oya mwoba munjanye igitero ntababajije iri baba mwibaza ko ari iki iri baba umwe wese yokurako twohava turigereranya n'iki gabasha ko binsize umuntu yakurikiranye umugani neza arashobora kwidosigurira basha reka ngarukirize ngaho ariko vy'ukuri hamwe abanyagihugu ari bo boba baratije amababa leta kino gihe harabuze ababa bamaze gusisira badamwe bakaba bariko barashingura amababa yabo musubire mwige kuri iyi myifato y'ikinyamasyo hanyuma murabe n'ubuzima tubayemwo musubire mwumvirize neza izo ntahe nahereye ko z'abasenedefdd nyene ntihagire uvuga ngo harimwo ibifaransa ivyitwazo biva ahandi ndagusavye izera yuko mwese mutahuye iyi nkuru y'ikinyamasyo basha inyoni gushika n'ubu ziracaca umugani ziracazunza umutwe kubera ikinyamasyo reka ndabasezerere kuri kano kantu murana yuko uyu mutipi indogoba yayigiriye nabi nayo irababara irasubira irababara arayituntuza ndakurahiye mundabira ubujuju ahejeje kuyikubita arayigiriye nabi yababaye yatuntuye ariko arayihendahenda ngo ayigireko reka turabe ibikurikira
mana yanje reka tubandanye urugendo twibandanirize urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyatse. Umuntu ataraja mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze twigishanye mbere dutorere hamwe umuti w'ibibazo biduhanamiye. urumva iyo abantu bicaye hamwe solution ziba zihari. Aka kantu ka nyuma rero niko kantu gahambaye gusumvya ibindi vyose. Iyo abantu beme bagaca bugufi bakicara hamwe mu gihe bafise ingorane bahuje umutima n'inama babwirizwa gutora inyishu y'ivyo bibazo. Ibibazo vyose mubona dufise nta kibazo na kimwe kidafise inyishu, hasigaye gusa yuko duca bugufi tukicara hamwe maze tugatora inyishu y'icarico cose. Ubu rero turiko turamererwa nabi kandi umuti tuwubona. Voilà. Reka rero tuwunywe nahurura ni uzodukiza. urumva iyo abantu bicaye hamwe solution ziba zihari.